harimo ibiki n'ibiki. Ibyo mvura ni ingwara nyinshi zitandukanye. Hariho nk'abantu baba keshi bahawe imiti, nk'abantu baga bahawe imiti n'abagore babo. Ivyo turabarukisha twabibavanamwo. Ni nk'abandi baba bakeneye ibya vy'inkundo urukundo. Nk'umuntu w'umusore bawifuza w'inkumi cyangwa inkumi kifuza umusore, byose turabibafasha mu twabibakoreramo. Nubwo butari ngaha muri Nyanzarake Haci imyaka ingahe uri muri kano kazi kawe? Akazi kanje ndakamazemo imyaka 12. Ndagakora gushikana n'ubu. Byari hembe ririko imitwe y'inzoka 2. Turabikura amahoro, nta numwe yononekaye, nta numwe yapfuye nabi. Ko bari bafise amahiriza komakomeye nkari ya manicari yiya n'ayari ngaha turabikoresha. Oya je shobora gutinya umurozi. Umurozi ko shobora kumutinya nubwo duhura mu gikoma twahuye nabo. Sinshobora kumutinya. Kuko baraza no ngaha mwijoro bakagomba gukora ibyo bagomba mugabo bikabananira kubera mba ndi maso. Hello kwa kunzi ba Elike Burundi TV, turabamugije mwese mwerere amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mwe mwese mudukurikirana uko buke uko bwije. Narababwiye ati ntako ntazogira kubazana ama news, akaza ama news aryoshe ibintu bitandukanye biza bitandukanye cyane. Aho no munsi ndi ahantu bitwa reka sinda kuvuga byinshi ariko ndi kumwe n'umwe mu baganga n'abadoktor, aho mu Cyongereza avuga uchi doctor, mu Kirundi avuga ngo n'abapfumu. Aho rero novuga ati hari byinshi abantu bibaza kuri byinshi bitandukanye. Ndakubwira ati nje kibudengamya amasimba from south yantare umanuko. Babwira ati intare ntabwo itinya n'umunsi numwe. Intare ni guflapa, intare ni kugwana kugira ndabazana ibintu meze neza, mwige mutahure eka. Ndabazana abantu batandukanye, ntaho ntashika ntaho ninjira hose ndabazana ibintu bitandukanye. Ndi kumwe n'umwe mu baganga n'abadoktor. Reka tugiye tuyage nawe tumwakire maze atubwire byinshi. Doctor nimwe n'impore. Namahoro cyane, namahoro namwe. Ya nimhore turashima. Hama doctor turashima kubona tuje ngaho kuntu mwatwakiriye. Ariko narinje nzanyo n'ibibazo byinshi cyane abantu bari bifuza kumenya. Mbe doctor mu bamwitwa bande? Twebwe batwita doctari. Korera mu ntara y'Amakamba kumwe Nyanzarake. Tumba bukeye. Ya. Doctor fata kamikro kaduze gato kugira ngo abantu bumve ingene uvuga. Yego. Doctor haci imyaka ingahe uri muri kano kazi kawe? Akazi kanje ndakamazemo imyaka 12. Ndagakora gushikana n'ubu. Ego. Doctor nice kintu cyatumye winjira muri akazi k'ubuganga? Aka kazi zo kuvuga ngo nivyo ndahawe, ntabwo ni ngabire ndavukanye. Kuko byaratumye ntiga cyane mu Tanzania nkutaye imyaka 13 muri Tanzania itanga. Mvuye yo ndasoyenga muri 2015 n'akazi kanje n'ubundi akabandanya uko nyene. Harabona avuga ko kugira umuntu aba umuganga biva ku ndaguba warasigiwe n'abavyeyi. Nawe byo baruko cyane nivyo wigiye. Je mu muryango mpaye ndacumva neza mu muryango ndawegeye barambwira yuko uwahora ari babu gisoko ca ba mama. Yuko yari umuganga. Ego. Mbare nani ndabivukanye ngabe ndabivukanye so kuba ngo niyo ndahawe n'umuntu. Niyo ndavukanye. Okay, reka mfate microphone gato sawa sawa. Hama doctor. Mu bintu usanze uvura harimo ibiki n'ibiki. Ibyo mvura ni ingwara nyinshi zitandukanye. Hariho nk'abantu baba keshi bahawe imiti, nk'abantu baga bahawe imiti n'abagore babo. Ivyo turabarukisha twabibavanamwo. Ni nk'abandi baba bakeneye ibya vy'inkundo urukundo. Nk'umuntu w'umusore bawifuza w'inkumi cyangwa inkumi kifuza umusore, byose turabibafasha mu twabibakoreramo. Nubwo butari ngaha muri Nyanzarake kirakunda turakigufasha mu kigenda neza. Ati ndabajya bari hanze ushobora gutuma n'umuntu ari hanze ari mu kifoto yiwe ko dukoresha rubadi rikorwani kiyo mu rutaro byose turabikora. Ego. Hama doctor hari bije bavuga yuko hari umuntu yoshobora gukunda umuntu ari muri Amerika akamukunda ko nishwe n'imiteri mu Burundi. Ivyo birakunda murabikora? N'umuntu ashobora kumukunda uri ngaha mu Burundi nawe ari hariya kandi mukayaga neza mugahuza mu kiganiro cyo na nyine mukahuza neza ijana kwijana. Turagikora gose. Reka tugende kuri ibi navyo bivuga yuko musanzwe muvura n'ingwara zitandukanye. Ivyo navyo murabikora? Turavura ingwara zitandukanye ngaha. Nk'abagwaye umutima kujya umutima umuntu aba afise pressure y'umutima cyangwa isukari niyo diabete nyine bayita kujya umubiri gendo kubagurikira umuntu aba yaratewe ibihambo kumukuramwe ibihambo umuntu aba yararogewe ku mbugi wiwe nabajya bibidandazwa mu bicuruzwa udandaza bitagenda neza byose byo turabikora. Okay, uburozi buri uburyo bungana gute? Uburozi buri buryo bwishi kuko bashobora kurogera mu mutima cyangwa kurogera ntuzokumvire umuntu bakubwira ngo ugomba ikinga y'umutwe ngo umutwe nguraroga umutwe nturogwa. Umutwe nturogwa. Uburozi kuroga umuntu bahera hepfo y'izose kumanuka barakuroga.
hari abakuregera mu mayira abiri ugatambuka baguteze usanga nka twebwe nk'iyi kazi tumenyereye duhura n'ibinsuko myinshi bihagaze mu ijoro two turapambana bikomeye tugwana n'abasi mugabo benshi baravuga ngo umupfumu nawe nyene ngo niwe murozi ntabwo turabarozi twe turakiza icyo durashoboye twabwira utigire kubagishoboye biramaze gushika ukavura umuntu yarozwe abarozi bakakwirukako ahubwo si rimwe si kabiri hano ngenda gucapura ibintu ku mazu y'abantu ni henshi cyane gose kuko nka jenga aho Nyanzarake nashobora kumara n'umwaka utahambonye iza Tanzania cyangwa mu Rwanda cyangwa Kongo kuvura gusa hano ngenda no muri Kenya bampamagaye abari Ndiye nashobora kuba ntari ngaho umwanya munini ya gose ntabonekana hano mperuka genda gukura ibintu ngaho mu bice byo ku Muyange ufashe ijyanya bigina ndarahuye gusa n'umusuko muto gusa manda bikura byandushije inguvu ndagwa hasi kuba mbwa kumwe n'abakozi banje baramfashe muri mwanya baramvyura byari hembe ririko imitwe y'inzoka ibiri turabikura amahoro nta numwe yononekaye nta numwe yapfuye nabi ko rwari rufise amaheriza akomakomeye nkari yamani cyariya nayari ngaha turabikoresha kugira hari abantu bavuga ati ngo hari abantu bakoresha imiti kugira bamenyekane bakoresha imiti kugira bamenyekane nk'abasani n'abandi batandukanye ukujya koresha imiti y'umuntu nk'umusani n'ibindi biba bivana n'ibintu yagiye acamwo hari benshi ugenda gutambukana mu mayira abiri utabizi ugasanga utambuke nk'umwana w'igisigo cyangwa ugasanga utambuke jini kanaka cyangwa ugasanga uciye ahantu umuntu yoba yakoreye ibintu kanaka mwijoro wewe umva irya riziki yawe irya nyota wari ufise irashobora gucihagarara mugabo turakoza inyote kagongera kagaruka igahagarara ku mutima mu mwiza ukabana wa muvuto wawe wahorana nk'umuntu yakoresha imiti kugira amenyekane muhuye urashobora kumumenya umuntu yakoresha imiti muhuye kugira amenyekana gose aramenyekana cyane kandi ni nk'umuntu yakoresheje imiti cyane gose ntabwo ari nk'umusani agiye nkana ukorera show ntabwo yohava hatapfuye umuntu ngekunda nengo mu Burundi hari abarinzi bakoresha imiti abaririnzi sinabake ninabeshi nkagaro nk'uwo buzi jere kibabaza gusa abarinzi biwacu nuko iyo bagiye kubona ko batanga gutera imbere baca bahunga igihugu bakaja kure yacu aho boteje igihugu cyaba imbere baca bagihunga baca bagenda mu bindi bihugu hari umuririmbyi woba umaze gukorera umutima mu Burundi ego bariho aho ushaka kutubwira ko katwibiri banga iryo ni banga giwaje kuko sinca ndondagura ngo naka nguramukoreye ibi oya kandi aravumye yaravugwa iryo nibanga giwanje kuko nuroza ngaho mbwiye ngo nyicira mawe ngoce nyoko wabacaza ngo mungu yagomba kwica mbamenye ibanga none washobora gukubita umuntu murambo kabisa icyo aho tugiye mbari kuko twariko turaganira mugabo niyo wavyifuza turabiganira mugabo ivyo tugiye mbare aho twatwinje mu rundi ruhande tutarimo okay reka tugenda hanaho ibijyanye n'imiti musanzwe mukoresha ni ryari umuntu ashobora kuza afise ikibazo onyene ukavuga ati uje ntawe novura arandengeye n'ikibazo kimeze gute arandengeye kuko ndi mu kazi mu gipimo gusa wewe ingwara bugwaye indengeye ndagutigira hakiri kare nubwo nduba ntarinjira no kwinjira indandi gutiwe ni wigire bibaye n'igipimo wakoze kuko jewe nta miti nje kwaha mabusa n'imiti ndayafise ngaho kumbuga ntihateye imiti yo koga ibiki kuko kuja kwaha imiti biti barabihumanya ndubamva kesho usanga ndigira Tanzania kuzana imiti yo nyene nkagaruka je imiti myinshi ndayitera hamuhira okay nk'umugahanga umurozi ushobora gutinya n'umurozi ameze gute umurozi oya je shobora gutinya umurozi ko shobora kumutinya nubwo duhura mu gikoma twahuye nabo shobora kumutinya kuko baraza no ngaha mwijoro bakagomba gukora ibyo bagomba mugabo bikabananira kubera mba ndi maso ko nubwo nubangyamye gute baravuga ivyuka je ku kazi ubwo mutegwa ku kazi nkaza maze kwambara ihirizi naca sohoka tumwa dushwanuko nyene ihirizi ziri ubwoko bungahe ihirizi ziri ubwoko bune hariyo bita ihirizi ni yazima n'umugogozo n'umuhisi ni zine rero ikintu cyose bagikomeye ni yazima nayo bimeze gute yazima ni iyi ikora akazi nyabaki yazima irakora ibintu bitandukanye nko kungo gukinga ingo abagizi binabi kuko nk'iyazima ntuwishinze nk'umuntu uzi na nyoko y'ubwo baroga ntiyotambuka aho yazima ibiri muga ihirizi aratambuka aho ibiri kubera ihirizi ifise inguvu nkeyi ihirizi yo keshe gutwara nk'abantu baba mu bicuruzwa byabo kudandaza ibiki byashara aho nisa muga iyazima ntose ndo yigota igiye kwishinga kuroba cyangwa ngo yitwaze nko mu buryo buvuga uti uriko afata ingena zitandukanye zo guca ku mipaka ugenda ati ubyifise uraca ku mupaka nubwo udafite naje ndagenda urarengana ndagenda ntangora nimwe
yazima ndagira ndayifise. Okay, tuisigure iyo ngona mbona ngaha igisato c'ingona sinko ari cimbuzi ko ari cingona. Iyi ni ngoni ibikiri nto iki gisha tubona. Iki naco iyi ni iyo bita imburu. Urabona biratandukanye. Nimbavu z'ingona zirari bimwe uzabumva ngo abantu ngo babasumu ngo mu nzoga ngo mu biki. Hari ikintu benshi tuba tutazi. Urubavu rw'ingona ni rubu iyo rukuvye ugasha nko mu nzoga canke mu byo kurya by'umuntu. Irya ni sumu asha n'umuntu atagira atavuga ngo arahembuka. Acagira ko yitaba Imana. Urubavu rw'ingona ni rubi. Nabo bavuga ngo umupfumu n'umurozi mbwa twibona ngo turabaza turakiza. Kandi nkuko ngaha ndarukweresha ndarukweka mugabo ngira utore n'ikibazo ko ruba runyegeje mbari. Ndeka tugenda. Nuhe muti usanze uvuga ati umuti abantu benshi barakunda kuwukenera. Umuti mvugute abantu benshi bakunda kuwukenera. Nk'abantu abakinyi keshi mu marigi. Y'abantu batapikisha ababo bari amashano. Y'urukundo nyene. Ego benshi barakunda kuyitora. Nibi vyo mu maduka kudandaza ibiki vyashara. Reka tubane tuyaga kugira tube turamenya vyinshi. Yego. Uwo urashoboka kwakira abantu bari mu bihugu bitandukanye. N'abahe abantu ukunda kwakira cyane. Je vraiment handakunda kwakira abantu bari muri Namibia, hari n'abari muri Amerika nyene, bari muri Oman, bari no muri Uganda, hari n'abari nimba bahita Masaka muri ntuze muri Zambia. Rusaka. Ni Rusaka. Mbere nibo nabeshi n'abandi bavuga nye muri Rusaka rantu ngo bitanga nimba ari Cape Town. Muri South Africa, muri South Africa. Beshi gose cyane gose. Ndahakira abantu gose cyane. Nk'abari hanze imiti bakunda kuronderaniya. Imiti. Beshi bari hari abeshi bari hanze baravuga uti jewe ino ngeze zino ubuzima buguma bunanira tiraba ndaronka n'agafaranga kugira aho nyenda gakoresha umugami kanaka bikanka simenye gaciye uyo twamutunganiza ko acarunga ifoto yo n'amazina n'amafaranga y'igipimo ko tumutunganiriza ivyiwe kuko nta membo tugusaba kire cyo gusaba gusabye uti ariko kanaka gisabwa kigure bigende neza arakigura tukamutunganiza intu vyiwe biciye muco mwiza kuga tukurondera niko twumvise uri bitumwako abantu benshi numvise bakurondera cyane nice kintu coba kituma abantu bakurondera ku bwinshi abantu bakurondera ku bwinshi bitokanye ni neza ubakorera yego uko ri neza aho ugeze hose ugera avuga uti wewe ko umusa ukoreye neza ejo ugera avuga uti wifuze muganga wifuze kwazanya iki tiyo reka namukwereke igeneze barakoreye ujya mu rubwambere niyituma kuzanira n'ubundi okay doctor bayubatse Dr. Je ndubace yego ndubace kwera ufise abana bangahe mfise abana 11 abana 11 abadame babiri abana 11 yego ndubace kwera okay ikindi kibazo haswa usanze uvura mugabo udakunze kuronka abakiriya bacu ni kibazo nyabake oya nta kibazo mvura ngana ronka abakiriya bacu ya ndabambeshwe Doctor imbere ko turangize ikiganiro nashaka umfashe utera kama abantu bari kuturabajya muri no mwanya yego bo jewe kubijanye n'akazi kanje keje gusuje umbwira ngo nyicira naka ngo nkorera ibi hariho n'ikindi kijya kijanye n'amaparasera imanza ibiki arabusanga baragombecwa amaparasera yabo warima ntiwimbure no kuronka ibyo byose turabitunganya tukakuriraho kibazo ari ugomba kugurisha agaparasera kiwe kari mu muco mwiza ukanyitura na wewe ndashobora kubigufasha ukacuronka umukiriya ukaronka umukiriya yihuta kandi vyihuta gose bo jerecho ndotera kamo ko ariko baratwumviriza nukuri ntibitinye baraturondera ku nama zacu za WhatsApp ku masima atandukanye baraturonka buri mwanya tuba turi hewani keche gusa turi mu kazi simu turazugara mugabo turi mu kazi tuba turi hewani buri musegonda wose okay Dr. murakoze cyane iyo abakunzi ba Elike Burundi TV ndavuga ati wari kumena jechi budichi bdengamya amasima from city from south ngira wumvise ibintu byinshi ashaka kubukene Dr. yatanze numero watanze numero zanje ziraho za WhatsApp zose nacapa kiraho sawa ngira ushuzibona ngaha hepfo numero ziwe hamarusha kumuronda Dr. Ali ni nyanza rake maze gutunganiza ivyo ukenera vyose hama nawe ukavugwa ukazushima ati turakunda cyane ati turabwira ati behind camera iri cameraman wanje atigera ntasi n'umunsi makuzana bayimaje ameze neza cyane ari kumena jechi budichi bdengamya masimba from city from south turakunda cyane ati ciao